abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana, turabahaye ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Kiganiro cuno musi mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga. Nkaba rero ndi kumwe n'umutumire wacu uno musi agiye kutuganirira ku mubano mwiza canke kubana neza n'abandi. Reka rero ndamuhe ikaze baramutse yongere abidondore. Murakoze cyane kumpa kaze, ndaramukije abariko baradukurikirana. Nitwa Pasteur Hacher niyo nizigiye, nkabanezerejwe no kubana namwe muri kino kiyago, kandi ndizera ko Imana iza kugira icibaganiriye biciye muri ibi biganiro. Namwe nkaba ndabashimiye kuri aka kanya mu muhanda. Murakoze cyane, turabahaye ikaze kandi twizera tudakekeranya ko biza kugenda neza. Nuko rero umutumire wacu twamaze kubwira abariko baradukurikirana ko mugira mutuganirire ku mubano mwiza, aho turi haba mu mihana, haba kubuzi, aho tugendera hose haba hariho abandi bantu dukeneye kugiriranira umubano mwiza tukabana neza. None mbega ko bariko baradukurikirana, umuntu yumvise umubano mwiza yotahura iki? Umubano mwiza bisigura kubana mu budasa, kwemera no kwakira ubudasa buri hagati yanyu. Umubano mwiza ntusigura ko ivyiyumviro by'umwe ari byo abandi bose baca bemera canke ko bose basa. Harimo ubudasa, ariko muri ubwo budasa hakabaho kwakirana no kwemerana no kwirinda ikintu kiza kibabaza uyu canke uriya. Ahubwo umuntu akagira ishaka ryo gukora ibituma abandi mu kibano nabo bamererwa neza. Nivyo vyose ubishize hamwe nivyo twokwita umubano mwiza. Umubano mwiza, murakoze. Mwavuzemwo ikintu ubudasa. Hano umuntu wese ashobora kwiyumvira uko avyumva, ni naco gituma twagira ngo mudufashe. Mbega umuntu yumvise ngo ubudasa yotora mwiki? Ubudasa buhagaze kuri ukuntu umwe wese Imana yamugize uko ameze. Kandi washaka ubu budasa canke umubano mwiza turashobora no kubibona mu kuntu Imana nayo nyene imeze n'ingene ikora. Imana iri mu butatu. Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera, Imana Data sico kimwe. Imana Mpwemu Yera n'Imana Mwana baratandukanye. Hariho ubudasa hagati yabo. Mugabo uravye ingene Imana imwe rudende ikora muri ubwo butatu, usanga Imana Mwana irafise ikibanza, Imana Mpwemu Yera irafise ikibanza, Imana Data irafise ikibanza ciwe. Ndabizanye rero mu buzima bw'abantu ubudasa bufatiye ku kuntu Imana umwe wese yamugize uko ameze. Hari habo yagize abagabo, bagira abagore, hari abo yagize bagufi, abandi bagira barebare, hari abafise ubumenyi kanaka, abandi basanga ntibabufise. Hari abafise ivyiyumviro bimeze uku, abandi ugasanga bafise ibindi bimeze uku, abakunda ibi abandi bagakunda ibindi. Ubudasa ni iki kintu cose ugifatiye ko usanga abantu batandukanye. Hari ikosa rero abantu bakunda gukora. Bon, si ku budasa bwose kuri bumwe bumwe, aho bumva umenga kugira ngo mbane neza na naka ategeza kuba ameze uku. Tukagomba gutegeka abantu ko bamera kugira ngo umubano mwiza ushoboke. Fate nk'akarorero, ugiye ku mutumba kanaka canke muri quartier kanaka, uzosanga hari abantu basenga mu madini atandukanye. Ukoze ikosa ryo kuvuga ngo nzobana neza n'aba bantu nibaba bari mu idini canke mw'ishengero jewe ndimwo, aho uba wirengagije ca kintu c'ubudasa. Imbere yo kubana neza n'abantu ubanza kubakira uko nyene bameze. Ivyo udashima, ivyo ushima, hari ivyo udashobora guhindura, ivyo udashima urashobora kubahanura. Mugabo no kumuhanura ubanza kumwakira uko nyene asa. Nimba ari umuyisilamu ubanza umwakire nk'umubanyi w'umuyisilamu. Nimba ari umuntu atana kimwe yizera canke ari muri bamwe babandwa, banza umwakire nk'umubanyi afise ukuntu ivyo gusenga no kwizera abikora. Mugabo uko kubikora mu buryo budasa n'ubwo wawe ntibitume wumva ko adashobora kumubanyi, ushobora kubana amahoro. Kenshi aho niho bipfira. Kutakira abantu uko bameze,
tukumva umenga tuzobana neza ari uko babaye uko twebwe dushaka iryo ni kosa. Yego. Tukira hanyene ku budasa no kutakira abantu uko bari, twagira ngo mubwira bariko baratwumviriza kuri ba bantu bafatira bwa budasa mu mugwi umwe. Ugasanga kumbura umuntu yavuze ngo abagabo bameze uku, Imana yabaremye uku, ukamengo bameze kumwe bose, mbega niko vyo babiri? Oya, siko bimeze. Umuntu burya ubudasa, hariho ubudasa bwo muri rusangi, uvuze ngo abagabo n'abagore hari ibintu bibatandukanya biboneka bifatika, ariko aho uza gusanga uri kurihendera ni ubwo budasa ugomvye kubushira mu ngeso. Dufate nk'ubu ukagomba gufata abagabo bose ko bafise imico imwe, ko bafise ingeso zimwe, aho bawihenze. Kuko ubu budasa burarengera imigwi bukaja ku muntu ku gatwe kiwe. Nico gituma turetse ivyo abagize umugwi kanaka bahuriyeko, dufate nk'ubuvuze ngo abazungu bose bafise urukoba rumeze kumwe, ico baragihurirako. Uvuze abagabo bafise igitsina kimwe canke abagore, ariko ibirenze ivyo bahuriyeko uza gusanga umwe wese ameze ukwiwe. Ari naco gituma atari vyiza kwishiramwo abantu nabi mu kivunga, washaka no kubishiramo neza mu kivunga, kuko ushobora gusanga hariho abantu uri kurarenganya ukabitirira ibintu bitabariko kubera babafatiye mu kivunga. Rero ni vyiza ko umuntu tumufata ku gatwe kiwe. Urabona nk'ubu hariho abantu bavuga ngo abakatolika bameze uku, abamizirima bameze uku, abaporoti bameze uku, mugabo mu vy'ukuri abaporoti ntibameze kumwe, abamizirima ntibameze kumwe. Ugiye ukabamenya umwe wese ukwiwe, uza gusanga ari abantu batandukanye, naho hariho ivyo bahurirako mu bijanye n'ivyo bemera. N'abakatolika ni gutyo, bose ntibameze kumwe. Ego, murakoze cyane. Mbega none nibiki vyo kwisungwa kugira ngo umuntu avuge ko hari umubano mwiza? Icambere namaze kukivuga, ikintu cambere cerekana ko hari umubano mwiza no kwakirana mu budasa. Yego. Iyo umaze kubona abantu baretse kuba ico bari kugira ngo ntihabe ingorane, abo wose umubano mwiza. Ukuvuga ko abantu baba bankiwe uburenganzira bwo kuba ico bari. Yego. Aho nta mubano mwiza ushoboka n'umuntu atariwe, haba habayeho kumugira ukundi. Umubano mwiza rero ikintu cambere uherako no kwakirana mu budasa. Uti wewe itumeze kumwe, mugabo umuntu ndakwemera, ndakwakira kandi turabana. Tukira aho nyene ku cambere, hariho umuntu vy'ukuri ushobora gusanga bamwakiriye muri ubwo budasa, mugabo ku giti ciwe nawe ugasanga ni wa muntu nawe atariyakira, ugaca umengo aho hantu nta mubano mwiza wahabaye, mugabo bivuye kuri wa muntu nawe. Ego, muri ico gihe hoho babandi bakwipfuza umubano mwiza ko bo bari bamwakiriye muri bwa budasa buca bifata gute? Iyo bishitse umuntu akaba ari we binanira kwiyakira, ico biza gutera nk'ingorane nuko biza kumugora ingene abana neza n'abandi, kuko ntaba ari we. Yego. Aba ari ikindi kintu kinyuranye n'icane. Biba bikenewe yuko abo bantu nimba bashoboye kubona ingorane afise, biba bikenewe ko bamufasha, bakamufasha kugira ngo, kuko nabo nyene ntibashobora kubana neza n'umuntu atari we, naho bica bigoraniye. Kandi burya iyo umuntu birinze bimunanira kwiyakira icari, haba hari ikintu cabiteye. Kimwe mu bikunda kubitera nuko aba yarigeze kuba ahandi hantu batamwakira uko ari, agaca yiga kuba icabo bantu bashaka kwabo. Mu vy'ukuri iryo ni kosa rinini, kuko Imana ntiyihenze mu kurema umuntu kujyari. Nico gituma ari vyiza yuko umuntu abanza kakiba uko ari, bishitse bikamunanira ntiyiyakire kubera imvo kanaka, kugira ngo umubano mwiza ushoboke. Abo bantu barakwiye kumufasha gukosora iyo ngorane yamuteye kumera gutyo. Ego, turabandanya rero turiko tuvuga, twari umwarimu umaze kutubwira ikintu kimwe kigaragaza ko canke co dushoboza kugira ngo umuntu amenye ko hari umubano mwiza. Ego. Tumaze rero kwakirana mu budasa, hacakurikira ibindi bintu bibiri. Icambere ni ugukoreranira ibintu bigwiza itekane mu mitima y'abantu. Ukuntu Imana yaturemye turakeneranira. Naho umuntu yoba afise ibintu kanaka abantu bose bipfuza, nta muntu ashobora kubironka vyose. Kandi kubera dukeneranira ntibikunda ko tubaho mu mahoro
iyo tugumana uruhagarara ko banaka bava batugirira nabi. Ikintu rero ca mbere kiza n'umubano mwiza nuko abantu bakoreranira ivyiza, ivyo rero bica bituma umuntu yumva atekanye mu mahoro, kuko atabaho yikeka, afise uruhagarara mu mutima. Gukoreranira ivyiza ni ikintu cagutse, mugabo Yesu yaradufashije kugisambura kugira ngo corohe. Ni ugukorera abantu bijya natwe twifuza ko abantu badukorera. Aho umuntu avyitwararitse kubikora gutyo, iri jambo iciza aza gusanga ryoroshe cyane gutahura. Aha nase kwirirwa ndasigura mu gukora iki niki. Ni bijya nawe ushima ko abantu bagukorera. Bikorere abo abari hafi yawe. Ndabizanye nko mu kazi nk'akarorero, ariko ushika mu kazi ugasanga hari cuka kibi, uvuganye n'umwe ugasanga avuga n'ababandi, ukabona ko atamubano mwiza uhari. Kujya utifuza ko bakurenganya mu kazi, nawe reka kurenganya abandi. Nimba hariho ibintu abo bakozi bemerewe, bibahe vyose atanumukuyemo. Nkahajya bavuga ngo hariho nk'igihe cyo gufata ingendo z'akazi, nimba bose bavyemerewe, kirazira ko umuntu agenda kabiri abandi batarabironka. Kuko utanguye kwima abantu vya bindi wewe wipfuza, uri kurazana umubano mubi aho hantu. Kuri ba bantu none usanga umuntu yabakoreye ico ciza, mugabo bo babaho barantunga, ugasanga nta ciza kibava ko niko babita. Muri ico gihe hoho wa wundi yari afise intumbero yo kubana neza n'uwo muntu, yoca abigenza gute? Iyo ukoreye ivyiza umuntu ariko we ntagusubiza ivyiza, aho nta ngorane n'imwe bibaye, kuko n'ubundi ntidukora ivyiza turondera kubikorera. Hariho ingorane nabonye mu mico yacu, ngira ngo twebwe bijya bintu twita gukundana, hariho byinshi muri vyo bitari vyo. Hariho ibintu dukora vyitwa urukundo, mugabo biravye neza umenga turabiba. Ndagukoreye iciza ntukinsubize, nca ndabireka. Ivyo vyerekana yuko mu vy'ukuri icari cansunikiye kubikora so kugukunda wewe, so kukugirira neza. Nabisunikiwe no kwikunda, vyavuye mu mutima wo kwikunda. Nararavye nsanga kugira ngo ndonke ivyo ndagukeneye ko ntegeza kugira ico nkoze. Urukundo Imana idusaba, urukundo rugutuma gukora ibintu atakintu urondera. Nico gituma ukoreye ivyiza umuntu ntabigusubize, uciye ubihagarika, uba werekanye ko vy'ukuri udakundana, uba werekanye ko wikunda. Abantu ntibategereza kudukorera ivyiza tubakorera, nta tegeko rihari. Mugabo kandi ukutadukorera ivyiza kwabo ntikuduha uburenganzira bwo kutumvira Imana yacu yadutegeze gukorera ivyiza abantu. Babikora batabikora, twebwe dufise itegeko ryo kubibakorera. Niduhagarika, nitugwiye kubihagarika. Ikintu conyene gishobora gutuma utabikora, wowe wavuze ngo ukorera ivyiza umuntu, mugabo ugasanga nta vyiza bimuva. Muri ico gihe nta kibaba bukoreye. Mugabo aho bigoreye ni igihe ukorera ikintu umuntu iciza akamusubiza ikibi. Urumva uca usanga gukora ico ciza uba umuciriye inzira yo kugukorera ikibi. Aho kugira ngo wikingire, ntushobora kuraba ingene ibintu bimwe mureka kubikora. Mugabo umuntu atakiba gusubiza, igihe cose ushoboye kumukorera ivyiza bimukorere. Kubera iki? Umuntu ameze gutyo abagwaye, kandi iyo ngwara ibishika kure. Kuko umuntu akomeye iyo akorewe iciza, hari akantu kamuzamwo, nawe yumva akwiye kugira icyo akoze. Urinzwe n'umuntu ako kantu atakafise abagwaye, kandi umuti w'abantu nk'abo ni ukubakorera ivyiza kugiraho bizoremera iyo ngwara agwaye, bigakuraho ico kintu gituma nawe atacakora. Ahubwo rero umuntu nk'uwo aba akeneye umuntu amukorera ivyiza cyane, kugeza ngo amufashe kunesha ico kintu. Kumbure bizomushikana ahantu yibaza ibibazo, none uyu muntu bigenda gutewe ngo ameruko. Bishobotse ko habaho kubivuganako, aba yamaze gushika mu nzira yo gukira rero. Bibiliya iravuga ngo ikibi mukineshesha iciza. Iyo umuntu
umukoreye iciza ntakigusubize ugaca uhagarika ubusinzwe kandi ubutsinzwe n'iyo ngeso yiwe yo kudakora ivyiza aho ntubukoze nk'umwana w'Imana ego ndazi ko bigoye bitoroshe mugabo kandi nico twahamagariwe ego turaho nyene kugukoreranira ivyiza mu ntumbero yo kugira umubano mwiza hariho akarorero kamwe aho usanga umuntu avuga ngo dufatire nko ku bantu batunze ingendeshwa ugasanga umuntu agira ati jewe sinzongera gukunguruza umuntu canke gufasha umuntu birakogwa mbere no mu bintu abantu baha abantu bamwe agira ati mfasha ngo ugasanga hariho imvugo bavuga ngo baranyivye none abantu n'abasuma canke ivyo nabahaye babikoresheje ibindi bintu none ubwo ba bantu bakorerwa ivyiza nabo ntibasubiza ivyiza sibo baca bononera abandi ugasanga barahungabanije wa mubano mwiza ego umubano mwiza ni ikintu kigoye ni ikintu kigoye kuko gifise ibintu byinshi bishobora kugihungabanya kimwe muri ivyo nico uvuze hari igihe ukorera iciza umuntu agaca afatira kuri ico ciza umukoreye kugira ngo ukorere ikibi nako karero mutanze aho hari abantu bafise imodoka canke bagendesha imodoka uzokumva bavuga ko bigeze kugirira neza umuntu baramungurutsa acagenda bivye hariho n'abashobora kugufatira ko n'inkoho bashaka n'abasuma ugasanga kubaha lift wabahaye akajya ko kugushikira kugira bakwibe iyo modoka murabize mu minsi heze byaravuga ku mamoto umuntu baba barishe mugabo bafise umugambi wo kwiba iyo moto iyo rero abantu nk'abo bagwiriye abo baba bariko barakora ivyo vyiza haragera igihe mu mutima w'umuntu hariho akantu ko kwikingira iyo ugize ikintu ukabona gica gicira inzira ugomba kukugirira nabi ni nka kurya ahantu wigeze gukomorerwa n'inzoka igihe cyose uhashitse umubiri urafise ukuntu uca kwibutsa ahantu hariho ingorane rero birashobora gushika kubera umuntu yababaye ni nk'igikomere mu bisanzwe bafise ugasanga aciye yugara maze n'abari bakeneye gufashwa by'ukuri baciye baburiramwe arico gituma jewe sinobahanura rwose guca babiheba byose ahubwo nimba Imana yaraguhaye ayo mahirwe yo kuba ushoboye kunguruza abantu nawe rondera ingene ivyo bintu bitosubira gushika narigeze kubihanura abantu kuri Twitter mu minsi iheze igitoro cari cabuze cane urumva usanga nyene bigoye kubona utashe n'imodoka wenyene mu modoka uciye hajya muri ville urabona imirongo ingene ingana kumva nyene ko mu mutima hari ikintu kikwagiriza kubera habaye ibintu bimeze gutya basi notwara nababiri hanyuma ico gihe nabwira abantu nti ukabikora rero kubera nzi kuba barakomeretse uze gufata bijya bintu by'agaciro biri mu modoka ubanze ubishire muri kiriya kibanza c'inyuma hanyuma uheze utwara abo bantu kandi ivyo nabivuga kuko nari nabikoze ndacajya ku mirongo ndahamagara abantu mbona bari barindiriye ariko sinzi rero ko ari kubera kimwe nyene wavuga ababikoze bagaca bagira ivyago baciye bahagarika abo bantu nabo baje bafise amakenga umenga ngira ndabanyuruza yego nabo baje bafise ubwoba bisaba kubaganiriza kugira ngo nyene bumve ko kuko ngira ntibabimenyereye ko umuntu abasanga ku murongo ngo ababaze ko atabaja mu karere kanaka hanyuma bajane no kuvuga rero biraba ariko si vyiza ko umuntu yoca yugana umutima burundu ahubwo no kwiyumvira ni gute no bikora mugabo izi ngorane zanshikiye ntizisubire kunshikira hari habo numvise bavuga ngo imbere yuko ntanga lift yego nzi ko mfise ibintu mu modoka nzobanza ndondera umugenzi aba yicaye hajye inyuma kugira ngo acagenda bindabira iyo ni strategie umuntu ashobora gukoresha yego kuburyo naho wohura n'ubufise umutima mubi biza kumugora ingene ashobora kukwiba ego muramaze kutuganirira ibitari bike mu ntambamye zishobora gutuma hatabaho umubano mwiza ego nagira rero ngo mubwira bariko baratwumviriza none kugira ngo hakomezwe umubano mwiza ukomere umuntu yokora iki umubano mwiza nari navuze kwakira abantu nari navuze kubakorera ivyiza ikindi no kutabakorera ibibi ico ni kijya ca kabiri ugihindukije hariho igihe utabushoboye gukorera ivyiza umuntu mugabo gerageza ntumukorere ikibi ufumureka kugira ico ukoze akumukorera ikibi yego hanyuma kugira ngo umubano mwiza rero ukomere
hariho inzira nyamukuru zibiri Ego. canke zitatu dushobora gucamo. Inzira ya mbere ni ugutera intege, ni ugushimira no gutera intege abantu bagaragaza umubano mwiza. Hariho igihe umuntu usanga acitse intege kubera abona umenga ivyo akora nta numwe amutahura, bakamufata nk'akajuju, ukamengana umuntu atagira ubwenge. Hariho abavuga ngo abantu bazokumarira ko ibintu ngo ubandanije umeruko, ugasanga abantu bafise umutima mwiza umengana abantu batagira ubwenge. Ni byiza ko abantu batuma abantu baroranirwa mu kibano bategwa intege, ivyabo bikavugwa bagashimirwa. Ku rundi ruhande abantu batera umubano mubi nabo barakwiye kubwirwa ko ivyo bintu bakora atari byo. Urabona nk'ubu bivanye n'ibihe igihugu kirimo, hari igihe wumva amajambo avugwa ashobora gutera ubwoba abantu kanaka. Iyo bijya bivuzwe ntihagire uwamama, bica bituma bajya babivuga bumva umenga nivyo. Hanyuma ugasanga ba bantu nabo bariko baravugwa nabi, bariko baraterwa ubwoba, babandanya babura amahoro muri bo. Ivyo nivyo bishobora gushika aho abantu bafata ingingo y'ukomoka bakava aho hantu. Kubera iki? Harabuze umuntu yamama ngo avuge ngo izo mvugo si nziza, ni muzireke, nimba mufise ivyo mupfa ni murondera abantu babumvirize. Ico cari ca kabiri. Hanyuma ica gatatu gica kiza kibifatira hamwe muri rusange. Mu miryango yacu burya niho tureregwa, niho tubonera, niho tumenyera iciza n'ikibi. Hanyuma tukaja mu mashure naho nyine tukahigira ibindi, tukaja mu mashengero naho tukahigishirizwa ibindi. Hariho inzego, ama institution afise ububasha bwo kudufasha kumenya inyifato ibereye no gukosora inyifato zitabereye. Aba bantu bafise ijambo rigira influence ku bantu, baba abavyeyi, baba abigisha bariko baraganiriza abana bigisha, baba abarongozi b'abandi mu mashengero. Ni vyiza ko iri jambo ry'umubano mwiza barishira ku ingufu. Aha novuga ivyo twofatira ko ku muryango, ivyo twofatira ko ku ishure, n'ivyo twofatira ko ku rusengero. Ariko reka mfate ku rusengero. Ijambo ry'Imana riradutegeka ngo tubane amahoro n'abantu bose. Bigenda gute? Rero dusha twicira urubanza. Bigenda gute ngo igihugu kigwije abakirisu came mu ruhagarara? None iryo jambo twaramenye ko rituraba canke ntiritwerekeye. Ni gute iyo habaye amatora mu gihugu nk'akarorero, umva hari n'abahunga igihugu ngo bazogaruka amatora yaheze. Ucubona ko hari ahantu hariho ubutumwa butariko buravugwa. Ubutumwa bwo kubana neza mu budasa bwacu n'ubudasa bwa politike burimo. Buryo kuganza kwa Yesu kuri hejuru y'ukuganza k'umugambi. Yego. Umukristo aganzwa na Kristo imbere yuko aganzwa n'ikindi kintu. Rero nimba hari abantu bari mu bikorwa vya politike b'abakirisu, barakeneye kubwigwira ijambo ryo kubana neza n'abandi mu gihugu naho batoba basangiye umugambi. Ariko sabo gusa, hariho n'amadini, hariho abo usanga bankana. Bakanka bava muri iri shengero, bakanka bava muri iri, aha sinavuze ivy'ubwoko. Bijya vyose abarongozi b'amashengero barafise ubutumwa bwo gutanga kugira ngo bigishe abantu kubana mu mahoro. Ariko kandi no mu miryango, ko hari igihe wowe nk'umupastor uza kuvyigisha umwana yarereshejwe amacakubiri n'ugwanko kuva kiri muto, ugasanga n'ivyo uvuga biriko ni nk'amazi ukubise kwibuye ntiyinjira. Ni vyiza ko n'abavyeyi nabo bigisha abana babo kuba abantu bazi kubana n'abandi, ntibabarere mu buryo buzotuma bavamwo intandaro z'amatati n'intambara n'ukwankana n'ukwinubana ahantu hose bazoba bari. Yego. Murakoze cyane, mwigeze kuvuga ngo ni byiza ko umuntu afise umubano mwiza ategwa intege, ariko ufise umubano mubi nawe akabwirwa ko umubano we atari mwiza. Aha nyene rero niho nagize ikibazo, mbega hari aho bishika umuntu akitahura akamenya ko afise umubano mubi? Birashika cyane gose. Erega burya iyo umuntu akora ibintu bitari vyo, hajya umutima wiwe uramubwira ko ariko akora ibintu bitari vyo. Kandi biragoye gose ko umuntu agira umubano mubi ngo habure umuntu numwe amugayira ivyo bintu ariko aragira. Mu myaka yahera niho ububasha bw'abavyeyi ku bana bwari bukiri bunini. Niho abavyeyi bashobora kubwira umuhungu canke umukobwa adashoboka bati wowe ukabandanya ivyo bintu turaguca mu muryango. Yego. Ariko n'imbere yuko bakubwira mu mutima umuntu arumva ko ariko agira ibintu bitari byo. Kenshi abantu babigira kubera hariho ababa babibatumye
kandi baba baziga ikintu kanaka mu kubikora avuga bati nimwakora uku bizogenda uku muzokuramo inyungizi ivyo bisa na vya bindi vy'umuntu yiba kuko iyo ugiye kwiba burya ubuzi ko kwiba ari bibi nico gituma ata muntu numwe yiba yeruye ngo agenda arabivuga ngo ndaje kukwiba binyegeza kubera iki naho babikora mu mitima barazi ko ari bibi ahubwo ikintu kiba cararononokaye muri bo nubugaba bwo kutumvira imitima yabo kutumvira conscience zabo baba baramenyereye guhonyorera ko kwihumuriza nibisanzwe n'abandi barabikora novuga ko ari indero mbi iba yaramaze kubarengera bagaca batakaza ubushobozi bwo kwiganza la maîtrise de soi no gukora ikintu wumva ko arico kibereye mu mutima bakabandanya bakora ibitari byo mugabo iyo umutima ubagirije bagaca bihumuriza rero umuntu arashobora kwifata nk'uko umenga ntavyabona mugabo burya Imana yaradushizemwo akantu iyi conscience akami ka muntu kandi akarakubwira kati naho uri kurabigira ibi bintu sivyo ego mwigeze kuvuga ko mu mashengero hari hakwiye kuba uruhara rukomeye kugira ngo abantu bigishwe umubano mwiza ariko kandi hari n'ikindi mwacishijemo muravuga ngo bigenda gute abasenga baba ari benshi ariko kandi nibibi biba ari byinshi kandi bihungabanya wa mubano nagira ngaruka hanyene nibaza ko nimba ntihenze ushobora kuba uri umwe mu bantu bavugira Imana kandi cyane nagira rero ncinda kugarukana kw'ico kibazo none ko mumaze kubona ko ivyo bintu bihungabanya umubano ukaba mubi mwebwe nk'umwe mu basanzwe bavugira Imana muri ko mukora iki canke mwakoze iki canke mugejeje kugira ngo ahubwo wa mubano ureke gutosekara ube mwiza nishuye ikibazo sanga nikwegeye ariko ni kibazo ciza kuko sinavyiza yuko tuza ngaha kuvuga ibintu tubwira abandi kuko umenga ntibitwerekeye birakenewe ko ivyo tuvuga natwe tuba dufise ico turiko turakora hanyuma ku ruhande rwanje ico gikorwa cyo kwamama no kwigisha no kwereka ikibereye n'ikitabereye ndakimazemo imyaka myinshi yego jewe ivyo ndakunda kubivugira ku mbuga hwaniro bijya bita ama media sociaux ngatanga inyigisho ngufi mugazo ziba zifise ikintu kanaka zitumbereye kuvuga kandi kimwe muri ivyo no kwakira abantu mu budasa no kubemera uko bameze uko Imana yabaremye ntitubakorera ibintu bibi tubaziza icyo bari nibaza no muri iyi ndwi hari ivyo nanditse kuri Facebook muri iyo ntumbero nyene kugira ngo ngerageze kwamama no kuvuga ndagerageza kubikora ariko ikintu nabonye ikintu maze kubona yego iki kintu turiko turavuga cyo kugira umubano mubi nikigirwa Mana cubashwe gisengwa gihabwa agaciro kanini cyane mu mico yacu nibaza ko rimwe na rimwe nivyo Yesu atubwira tudashobora kuvyumva kubera amatu yacu yamaze kuzuramwo ivyo bintu ndabibona bituruka muri kahise ingene abantu barezwe ivyo bakuriyemwo hariho ibintu urabona tuvuga ngo Yesu ngo ni umwami w'amahoro yego mugabo biradusiga kumva ko ivyo bisigura ko nk'abigishwa biwe dutegereza kuba abanyamahoro twebwe twumva umenga ahubwo twebwe turabumenga kwa Pilato umenga turabigishwa ba Pilato niwe yari afise intwaro y'igikenye amahoro aturuka ku nkota n'umwami w'intambara kubera ukuntu vyatwinjiyemo cyane biciye muri kahise kacu ni igikorwa kizofata igihe kumbure hariho n'abantu ngira ngo bazorinda bava kuri iyi si bakigwana nico kigirwa Mana citwa amahane intambara amacakubiri inzigo kuko bimwe muri ivyo bituruka mu bikomere abantu bagenda nico gituma rero naho navuze ngo ishengero rikwiriye ndazi ko hari ababikora kumbure mu bihe kanaka bivanye nuko akarere kaba kameze ariko si ikintu kizohera vuba cyane kubera gifise imizi miremire cyane yego murakoze cyane hari akandi karorero kamwe mfise naho ntari wa kera gose mpora numva bavuga ko higeze kuba hariho ibihe sinzi ko byari byiza canke ngira ngo muraza kudufasha aho usanga umurundi ngo ahageze hose yararamutsa agahabwa indara akaryama ahageze bakamugaburira kandi nibaza ko
woba wari umubano mwiza babifata nk'umubano mwiza. Mbega none nka mwebwe mugerageje gukurikirana uwo muco, mwavuze ko ari umuco ukomeye, mwanavuze ko mbere ati ni ikigirwamana abantu kugira kizotuve ko bigoye. Dufatiye kuri ako karorero, ibintu byo bavyapfiriye hehe? Aha tuja muri kahise ahantu hambere ibintu vyononekariye ni mu myaka y'igihumbi n'amajana 930 igihe ababirigi bigisha abarundi ico bari. Baraduhinduje uko twitahura nk'abarundi, baca batwigisha ico turi mugabo tutari. Bagize baduhaye une identité tordue, no kuvuga akaranga kacu baragahize. Kiriya gihe gituma abarundi barakirana no kubera batidondora mu moko, bidondora mu miryango. Yego. Ubwoko bw'umuntu ntibwari ico buri uyu munsi. Cari ikintu washaka umuntu ashobora no kuvamo akaja mu bundi. Mugabo abazungu baca baraza, baca bigisha akaranga gafatiye ku bwoko, no kuvuga baragabanya ingufu karanga gafatiye ku muryango. Kandi ubwo bwoko babuhindi sigura. Yego. Uravye ibitabo vyanditswe ico gihe basigura abahutu, abatutsi n'abatwa, urabona ko bashiramwe akantu ko kwankana, ko kutemerana, ko kutakirana. Yego. Bamwe bakitwa ko atari abarundi mu vy'ukuri, ari abantu baje bava ahandi hantu. Kugira ngo barabingene abandi batobakira nk'abarundi bene wabo basangiye gupfa no gukira. Byaje rivuga ngo turi bene mugabo umwe riveho. Yego. Abandi nabo bakabavuga neza, mugabo bagaca bashiramwo n'ibintu bibi kuri bo. Gutyo wowe ndakubonye numvise kuri muri uyu mugwi, nce mba ndakwishiramwo nabi kubera vya bindi bavuze kuri uwo mugwi wewe uvamwo ntaranamenya uwuri. Bica bituma rero habaho kurojetana, no kuvuga kutakirana mu mitwe. Bica biza kononekara rero na politike zaciye zikoreshwa mu nyuma yo kwikukira. Bica bijamwo ubwicanyi, kwangazanya, gusahugwa, gutakaza ubutunzi, bica rero bija mu bikomere. Ivyo rero bica bituma uyu munsi turetse no kukwakira usavye indaro, no kugira ntahure, kugira ngo umuntu atahure ico uvuze, abanza kuraba uwuri. Ni kuvuga ntiyumviriza icyo uvuze, arakuraba arabuwuri. Cyangwa kibaza abivuze kubera iki. Ni kuvuga baradushizemo agatima ka méfiance kari ku rugezo rwo hejuru cyane. Ivyo bikomere rero bica biraza bivyonona kurusha. Ivyo rero biri mu vyatumye wa muco mwiza wo guhana indaro utakaza ingufu. Uko hari igihe murabizi mu bihe byarenganye bivanye nuko witwa, hari igihe akarere kanaka ugaciyemo atari indaro usavye, uri kurarengana gusa wabupfuye. Yego. Cyo wibaza rero ugiye gusaba indaro ho ivyaca bigushikira. Rero nuko vyagenze. Cyo gituma navuze ko ari ibintu bifise imizi miremire, biza vyuririra ku bikomere abantu bagendana. Ibikomere biterwa n'ibintu abantu bakorewe canke bakoze canke bumvise, babwiwe n'abavyeyi canke n'abandi babegereye. Murakoze kutubwira uko vyagenze. Nari nababajije none uno munsi ko ivyo byose byahabaye, hoko gukingo wa mubano usubira ubumubano mwiza, twumve ko turi bene mugabo umwe. Ico kogwa reka ngira mvuge bibiri, kimwe ndakivuge ku ruhande rw'abakirisu. Yego. Mugabo kandi mvuge n'ico kogwa ku ruhande rw'abarundi muri rusange, kuko umubano mwiza ntituwukeneye hagati y'abakirisu gusa, turanawukeneye mu gihugu muri rusange. Yego. Abakirisu barafise umuti, mugabo uwo muti si bose bazi kuwukoresha. Kandi buryo ufise umuti mwiza ntuwufate ingwara irakwica. Umuti dufise n'uyuhe? Ni ijambo ry'Imana namwemuyera. Yego. Twebwe dushoboye guca bugufi munsi y'ukuganza kwa Kristo, tukemera guca aha ducishije, tukamenya ijambo kandi tukarishira mu ngiro, tukemera kurongorwa na mpwemuyera, biroroshe ko tuba abantu bafise umubano mwiza. Kibazo inguvu zo kuganza kwa Kristo n'inguvu zo kuganza kwibikomere dufise ni ikihe kirusha ikindi nguvu?
simvuze ngo Yesu Kristo n'umwami w'umunyantege nke ahubwo niko turi abanyantege nke mu kumwumvira yego bigaca biha inguvu bya bikomeye ugaca usanga no mu rusengero turabana amazuru ujya vahe kubera iki inguvu duha ibikomere ni nini kurusha izo dushira mu kumvira Kristo umuti rero nuyo nukugendera mu burongozi bwa mpemuyeye tugashira mu nzira mu ngiro ijambo ry'Imana turi musi yo kuganza kwa Kristo tukamushira hejuru y'ibindi byose bifise ububasha ku buzima bwacu n'umuti woroshe mugabo usaba kwitanga kwiheba kwiyegurira Imana no gukora ibintu bishobora gutuma abantu batwita abasatsi ego aho nyene mutaravuga ca kabiri turaho turacari mwishengero kuko mwavuze ko muza kuvuga ku mpande zibiri ego uwo muti niwo ariko turafise kandi abantu muvuze bya bikomere agira ati none urya pastor sindamutse suku nuko umva muri bwa budasa twavuze ugasanga nivyo biriko biragaruka bwira rero abarongozi b'amashengero uko bo kwifata muri ico gihe kugira ngo naba abandi bariko bigishwa umubano mwiza bamubonereko igicapo nawe c'umubano mwiza ego iri jambo mpejeje kuvuga burya ryerekewe abakristo bose ryerekeye abakristo bose kandi yaje mvuze abakristo nashyizemo n'abarongozi wasizemo n'abarongozi kuko nibaza ko atari vyiza ko abarongozi biyumva nk'abantu bari ku ruhande kuko umenga bararengeye ivy'ubukristo burya imbere y'Imana tugengwa n'amategeko amwe rero abarongozi nabashizemwo ahubwo bo ndabagarutse ko nkuko ubazanye abarongozi dufise responsabilité nini cyane kuko uretse ko natwe duhamagarirwa kuba abantu bagendera mu ijambo ry'Imana ivyo dukora bibonwa na benshi bishobora kubatera intege canke bikabatsitaza kandi vy'ukuri hariho abarongozi bafite amacakubiri y'amoko y'amadini y'imigambwe n'ibindi n'intara aba rero ni igikoresho ca satani cyo kubandanya bakomeretsa abantu nariko ndavuga niza ko batahura burya udashobora guhagarara neza mu burongozi wofu mubireka kuko ugiyeyo ugahagarara hajya imbere kubera abantu bose baguhanze amaso ivyo uvuga n'ivyo ukora barabibona kurusha ibikorwa n'umuntu atari umurongozi bigira ingaruka mbi nyinshi Yesu yavuze ngo ibitsitaza bizoza ntidushobora kubibuza mugabo umuntu bizocako aragowe yego co ikibangutse igihano gito akwiriye ukumwambika ibuye bagaterera mu kiyaga ni biza ko nk'abarongozi twiyubara inyifato zose zitsitaza uturongozi yego umwami wabo azobitubaza nico no basaba bagerageze babireke kuko ububasha bwo gukiza abarongozi bafite bikomere burahari usigura gute kuvuga ngo vyarananiye guharira kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutaharira namwe ntimuzoharirwa ariko ndavuga abarongozi bafise umubano mu bikumbure kubera ibikomere nabo bafise kuko kenshi nico usanga kibisigura yego none nimba iryo jambo wigisha nawe ubwawe ritagufasha wowe wumva kugigisha byo ukura inguvu hehe zo kugigisha umeze nk'umuntu adandaza umuti mugabo ari mu gupfa kandi ariko arafata uwo muti mugaheza kwemeza abantu ngo nibafata uwo muti genda ufatane n'Imana yawe wicara uruhande rumwe uvuga uti Imana ibintu sinzosubira kubivuga banze ungize nani kuko Imana irashaka ko dukira kugira ngo n'abandi tubabera akarorero k'ingene umuntu yakomeretse ashobora gukira maze akagira umubano mwiza nawe reka nshimire mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mwari kumwe natwe nk'abandabikebanuye Claudine Bitanganije nari kumwe namwe mu kiganiro bye abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme Campus pour Christ Transworld Radio Burundi Monso pour Christ aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro